Umushikiranganji Martin Niteretse yaraye atangaje muri komine Busiga mu ntara ya Ngozi ko ata mwana atazwi hazosubira kwandikwa mw'ikomine. Umukobwa atwaye inda kuva ubu hazotegekwa kuvuga se w'umwana. Nk'uko akunze kuvyadukana, Martin Niteretse nta tegeko yasohoye ritomora ivyo bintu, yabivuze ku munwa atabanje no kuraba ivyo amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu avuga. Si ubwa mbere akora gutyo. Ese ubwo Martin Niteretse yariyumviriye ingaruka z'iyi ngingo? Kumbure Martin Niteretse yibaza ko ashaka guhana abagabo baja mu buhumbu mu nyuma ntibemere kwemanga abana bavyaye, ariko arihenze. Ingingo yiwe ntihana umugabo yihakana umwana, ahubwo ihana umwana azovuka akisanga atagira uburenganzira bwo kwandikwa. Umwana atanditswe ntagira iyo ava, ntagira ubwenegihugu, ntazogira icemeza imyaka afise, ntazoronka impapuro zimuranga, ntazovurwa ku buntu, niyakura ntazoja muri kaminuza, ntazoronka akazi, ntazoronka uburenganzira bwo gushinga urugo biciye mu mategeko, ntazoronka uburenganzira bwo kwiyunguruza, azoba umuja mu gihugu ciwe. Gushika mu mwaka w'ibihumbi 2014 mu gihugu c'Ubushinwa carazira kuvyara abana babiri. Umwana wa kabiri avutse ntiyigera yandikwa mu bitabo, nta burenganzira yari afise mu gihugu. Ivyo vyatumye abana benshi bicwa bakivuka, cane cane abana b'abakobwa. Vyatumye kandi habaho amamiliyoni y'abanyagihugu batazwi kubera batanditswe. Natwe mu Burundi nitwashiraho abana badafise uburenganzira bwo kwandikwa, bizodukwegera kugira abanyagihugu batazwi, ntaco bizodufasha mw'iterambere. Ingingo ya Martin Niteretse ihonyora ibwirizwa shingiro n'amasezerano mpuzamakungu yerekeye uburenganzira bw'abana. Amasezerano mpuzamakungu ajanye n'uburenganzira bw'abana avuga ko ingingo zose zifatwa n'ubutegetsi zijanye n'abana zitegerezwa kwisunga ineza y'umwana. Ayo masezerano avuga kandi ko abategetsi batarekuriwe gufata ingingo zitandukanya abana, discrimination. Amategeko y'igihugu hategerezwa gufata co kimwe abana bose. Ayo masezerano yaremejwe n'u Burundi, kandi ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rivuga ko ayo masezerano ari mu bigize iryo bwirizwa shingiro. Kuvuga ko hariho abana bazokwandikwa n'abandi bana batazokwandikwa no guhonyora ayo masezerano mpuzamakungu be n'ibwirizwa shingiro. Ubwo Martin Niteretse yarabajije abahanuzi biwe bajejwe amategeko. Ubwo yahanuje umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH, canke ni bimwe vyo kwigana uwo yasubiriye Gervain Ndirakobuca vyo kwaduka akankama hama ibikujemwo ukavyita amategeko? Hariho impamvu nyinshi zisigura ingene umwana habaho se hatazwi. Hariho abana benshi bavuka base bakanka kubemera. Naho umwigeme yovuga se w'umwana ntibisigura ko uwo avuze haca aba se. Amategeko aravuga uko bigenda kugira umugabo atemera umwana bishoboke ko amwemezwa n'amategeko. None ubu umukobwa wese yovuga ko yatewe inda na Martin Niteretse twoca tuvyemera? Hariho ico amategeko abivugako. Umushikiranganji akwiye kwama abanza guhanuza abazi amategeko imbere yo gusohora ingingo zikomeye nk'izo. Hariho abakenyezi n'abigeme bavyara abana ku bagabo batipfuza ko bamenya canke ko bamenyekana ko ari bo babavyariye. Ngaho impamvu zishobora kuba nyinshi. Hari nk'abakobwa banka gusambura ingo za bene wabo mu gihe batwaye inda ya baramu babo. Hariho abatwara inda z'abategetsi bagatinya kubamaramaza canke bagakorerwa iterabwoba. Hari aho usanga abagabo bemera gufasha umwana ariko bakanka ko umwana abandikwako. Hariho uwundi murwi ugoye cane, aho usanga umukobwa canke umukenyezi yafashwe ku nguvu igihe yasama inda. Hariho abo usanga batanamenya uwabateye inda. Iyo mirwi yose hari aho kubategeka kuvuga uwabateye inda bisa no kubasogota. Martin Niteretse ashobora kuba yibaza ko atoye umuti, ariko akazosanga yunyuye ikibazo. Nimba ashaka gufasha abakobwa n'abigeme bahura n'ikibazo c'abagabo bihakana abana, Martin Niteretse yotegura itegeko ryorosha ingene se w'umwana amenyekana. Kumbure hagafasha ingene ibipimo vya ADN vyokoroha kuboneka mu gihugu cose, maze uwagirijwe ko hari se w'umwana agaheza agapimwa. Vyose bigakorwa agateka kazina muntu kubahirijwe. Martin Niteretse ntakwiriye guhana abana.
umwana avuka se hatazwi nta kosa aba afise, ikosa ni irya se atamwemeye. Ingingo yose izihana uwo mwana ni ingingo y'akarenganyo. Nimba Martin Niteretse yarashoboye kumenya se, si ubutore harusha abatashoboye kumenya ba se. Nimba hakeneye guhana abagabo b'ibito, nabafatire ingingo ziberekeye ariko yirinde gushiramwo abana. Uburundi burafise abana benshi bakuze batagira ba se, benshi bakuranye igikomere co kwitwa ibitwarire. Turafise abahinga ba kaminuza batazi ba se, abaganga bakomeye batazi ba se, abasirikare n'abapolisi batazi ba se, abarwizatunga batazi ba se canke bihakanywe na ba se. Martin Niteretse yokwirinda kwongereza igisebe c'abo bantu bose. Martin Niteretse ntiyibagire kandi ko umukobwa atavuga uwamuteye inda kenshi nawe nyene aba aremerewe. Ntahave yibaza ko abakobwa bareka kubavuga kubera baryoherwa no kwirerana umwana. Aha ni ikibazo c'umutekano w'aba bigeme kizoca caduka. Bwa bwicanyi bukorerwa abigeme n'abakenyezi buzoca bwongerekana. Hariho abagabo bazohitamwo kwica abo bateye inda. Abandi bashobora kwicwa ku bwinshi ni abo bana nyene bavuka ba se ntibabemere. Mbega umwana azoba yaravutse nyina akaca yitaba Imana atavuze uwamuteye inda, we bizoca bigenda gute? Bene izi ngingo zo ku mwana zifatwa zitizwe neza zirakwiriye guhagarikwa. Ndasavye mwese abakuze mutazi ba so canke abo bavyeyi bihakanye, muje hamwe musore ijwi ryanyu mumfashe gusemerera kuri kino kibazo. Ndasavye abakenyezi mwese vyashitse mukaba mwaribarutse abana batamenye ba se canke abo ba se bihakanye, muve mu bwoba mumfashe gusemerera. Ndasavye umuntu wese yoba avukana n'uwo se yihakanye canke uwutigeze amenya se amfashe gusemerera. Ndasavye amashirahamwe aharanira agateka k'abana have mu gacerere. Abavyeyi b'umutima mutahura ikibi c'iyi ngingo, ndabasavye muve mu gacerere. Iyi ngingo y'akamaramaza nimumfashe mwese ihagarare. Nayo mu yandi makuru kandi nuko i Buyengero mu ntara ya Rumonge, abahuza batatu bo ku mitumba harimwo umukuru wabo n'icegera ciwe babogojwe mu mabanga. Abo bakuwe ni abo ku mutumba Kirama muri zone Mudende, komine Buyengero mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Bose bagirizwa kugira uruhara muri dosiye imwe, bakanagirizwa gusaba ibiturire ababituye ku mutumba. Ayo makuru aremezwa n'intwaro muri komine. Timote Ndikuriyo na Justin Ndayiragije bari mu bagize inama y'abahuza, barakuwe ku bw'itegeko ry'uwurongoye sentare y'intango ya Buyengero ku wa 13 Ruheshi uheze. Ivyo bihano vyafashwe inyuma yo kumvirizwa ku madosiye ajanye n'ibiturire. Vitali Hatungimana, umunyamabanga w'inama ya komine, nawe yahagaritswe bukeye bwaho. Ku bw'isoko ryegereye iyo dosiye, Vitali Hatungimana yagirizwa gutegeka uwitwaye gutera umukono ku cegeranyo kitarahezwa gutunganywa. Uwo yagirizwa arabihakana. Uwitwaye ahubwo niwe yasavye gutera umukono ku cegeranyo imbere y'uko candikwa, kuko yavuga ko afise ikintu cihuta agomba ajemwo. Uko akaba ariko abo mu muryango wiwe bavuga. Abanywanyi b'umugambwe seneri i Buyengero bariyamiriza ihagarikwa rya Vitali Hatungimana, bakabona ko ari kazira politike. Musitanteri wa komine ya Buyengero aremeza ihagarikwa mu mabanga ry'abo bahuza bo ku mitumba. Nayo mu gusozera aya makuru nunyemerere ngugeze ko iyi nkuru iriko iravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi aho i Nyiragongo, ni muri Kivu ya ruguru muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Abana bashika hafi 1000 barwaye ingwara ziva ku gufungura nabi. Abana batari munsi y'800 mu kirwati c'abateshejwe izabo ca Don Bosco Nganji bafise ingwara ziturutse ku gufungura nabi. Bafashwa n'ishirahamwe Save the Children, bakagaburirwa na patiri mukuru wa Paroisse Don Bosco iri muri teritwari ya Nyiragongo mu ntara ya Kivu ya ruguru, ni mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Eugenie Uwimana ajejwe abo bana akabasaba ko habaho abagira neza benshi bafasha kugira ngo abo bana bafashwe bikwiye. Abo bana bafise hagati y'amezi 6 n'imyaka 5 nk'uko bimenyeshwa na Eugenie Uwimana. Save the Children ribaha imfungurwa, patiri mukuru wa Don Bosco Nganji nawe akabaha ingaburo. Ubu bisa n'ibiriko biraza, mugabo ni ukuraba ko bizoguma biboneka. Uko akaba ariko yavuze.
abana bibonetse ko amagara yabo hariko arisununura baca bajanwa mu mihana iwabo bagatekerwa ifu y'umusururu kugira babandanye bawufata, bikavugwa n'uwakurikirana abo bana, mugabo habona ko ico kibazo kitaratorerwa umuti burundu, agasaba abagiraneza na cane cane abakorera mu gisata co gufungurira abantu ko bokwigora bakabafasha. Dukeneye cane ifi irimwo isoya ishobora gufasha abo bana gukura, bigasabwa na Eugenie Uwimana. Kuva muri Ruhuhuma niho hibonekeje abana barwaye indwara ziturutse ku gufungura nabi bari muri ico kirwati kiri muri Do Bosco Nganji.